Niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe abanywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kumunesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Ndabahaye kaze mu makuru n'ibiganiro tubashikiriza, ndabahaye mwaramutse, abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe abanywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kumunesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Ndabaye kaze rero mu makuru yacu n'amakuru agira ashimikire ku ngingo nkuru zikurikira. Makuru ashanye na politiki ngaha mu Burundi, ibintu byongeye kuyangara mu mugambwe CNDD FDD, injyane zamaze kongera kubinga injyane bivanye no kuba umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD FDD Reverien Ndikuriyo yaragandaguwe. Tura amasoko yacu ngaha mu Burundi adutohoreje amakuru yo kungene umutamukanye w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye asiguye ukungene Evariste Ndayishimiye, Hussein Rajabu ndetse n'abandi banyamabanga cyangwa se n'abandi banyapolitiki bakomeye harimo Gervais Ndirakobuca n'abandi batandukanye nka Prime Niyongabo baba baragambaniye umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reverien Ndikuriyo. Rero bivuga ko ngo yoba yaragambaniwe n'amatohoza atohozwa n'amasoko yacu. Amasoko yacu rero ngaha mu Burundi adutohoreje amasoko yacu nyine adutohoreje amakuru atubarira ko nyine umutamukanye w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye yoba ashize umuco w'ukungene uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD yoba yaragambaniwe. Yani makuru kandi nkuko twakomeje kubibabarira, murabizi neza ko uyu munyamabanga mukuru umugambwe CNDD FDD mu minsi iheze yari yajanywe mu bitaro muri Kenya. Amasoko yacu muri Kenya yari yatubariye ko kuva yagashikayo ngo yaciye ajanwa muri koma. Gusa abarundi n'abarundikazi bakomeje kudonda urutoki abayobozi cyangwa se abanyapolitiki bakomeye mu Burundi, bakavuga ko ataco bariko barakora ngo batangaze urupfu rw'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reverien Ndikuriyo. Gusa vyarumvikanaga ko uyu munyamabanga nyene yari yamaze kugambanirwa, hama rero hamaze kuba uruyeri rwo gukomeza guhisha iby'urupfu rw'uyu munyamabanga mukuru nyene Reverien Ndikuriyo. Amasoko yacu kandi mu makuru yatohoje mu bitaro muri Kenya bivuga ko atamuntu n'umwe yari yemerewe kwegera aho uyu munyamabanga yaragwariye uretse n'abantu bo hafi yiwe. Gusa naho bikavuga ko nabo hafi ye nyine bari bamwegereye bose bari baciye bakwa amatelefoni ngendanwa. Nyuma yaho haragakuru twaje kuronka mu masoko yacu yari yatoje kavuga ko uyu munyamabanga ngo yoba amaze gutora agatege ndetse ngo yoba agiye kugaruka mu Burundi. Hama bidacije kabiri twaciye twumva inkuru y'icamugongo itubarira ko uyu munyamabanga mukuru ngo ubuzima bwe umeze nabi cyane, ngo ajanwe kuvurirwa i Dubai mu Barabu. Gusa kuva yagashika iyo hirya mu Barabu ntagakuru ke twongeye kuronka kuko ngene yoba magaraye ahagaze. Bidaciye kabiri rero abanyapolitike baciye baruca bararumira, ntihagira n'umwe yongera gutangaza amakuru ye y'uko ngene byifashe mu bitaro ngaho i Dubai. Gusa amasoko yacu nk'uko yama yatohoje amakuru yaciye yishikira ngaho i Dubai, baca basanga uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reverien Ndikuriyo yamaze kwitaba Imana ndetse n'ikiziga ciwe shiri muri moruge. Amasoko yacu rero yaciye adushikiriza ayo makuru atari kwivumbi, natwe duca turayabashikiriza. Kuri ubu rero injyane zamaze kuba injyane mu Burundi mu mugambwe CNDD FDD bashavuye bivanye nuko ngo bamaze kumenya ko uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reverien Ndikuriyo yagambaniwe. Bivuga ko ngo hoba hari uruyeri hagati ya Hussein Rajabu ndetse n'umunyamabanga ndetse na Evariste Ndayishimiye ndetse na Gervais Ndirakobuca ndetse na Prime Niyongabo ngo buba bafitanye, baze ngo bakaba baragambaniye uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD. Biravuga ko ngo gushika maginga ya kuva Hussein Rajabu yakumva ko
uyu munyamabanga mukuru yamaze gupfa cyangwa se yamaze kwitaba Imana, yaciye atangaza ko ngo agiye kugaruka mu gihugu ciwe c'amavuko c'u Burundi. Hari amakuru duhawe n'amasoko yacu avuga ko uyu Hussein Rajab yoba ari wagiye gusubirira uyu munyamabanga mukuru w'umuganga CNDD FDD, rukaba nyene ngo rwara ruyeri rwakozwe bayobozi bakomeye mu Burundi harimo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Gusa umutamukanyi we avuye mu gacerere atakurya umunwa, aciye atangaza ukungene bamugambaniye nyene, ndetse ngo bakaba bari babifise ku mutima no kuba nyene ngo barashakaga kugira uyu Hussein Rajab ngari we aca asubirira uyu munyamabanga mukuru w'umuganga CNDD FDD. Muri CNDD FDD ishavuriraniga agahinda ni kose, nta yindi nkuru bariko baribaza ku rupfu rw'uyu munyamabanga w'umugambwe CNDD FDD Reverien Ndikuriyo. Gusa amasoko yacu mu yandi makuru yatohoje yatubariye ko nyuma yo kumva ko umutamukanyi wenyene, nyuma yo kumva ko Reverien Ndikuriyo yamaze kwitaba Imana, umutamukanyi we ngo ishavu ryaciye rimutura hasi, ndetse nawe ngo kushika amaginga ya akaba ari muri koma mu bitaro i Bujumbura. Turakomeza dukurikirane amasoko yacu atubarire ukungene vyoba byifashe ku rupfu rw'uyu munyamabanga, nimba aza kuzanwa i Bujumbura cyangwa se bazokomeza kumurekera ngaho i Dubai. Dunyarukire rero muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Uti rero byifashe bite muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo? Muri Kongo naho umutekano wakomeje gutosekara. Umuhari wa M23 uzindutse ku rugamba rw'imigwano usekurana n'igisoda ca FARDC. Gusa nkuko umuvugizi w'uyu mugwi ari we mu bya gisirikare Lieutenant Colonel Wiringoma avuze ko mu byo uyu mugwi uzindukiyemo ubyutse urasakiranya n'igisoda ca FARDC. Gusa hari andi makuru amasoko yacu atohoje. Amasoko yacu adutoreje amakuru atubariye ko ibihugu nka Amerika, Uburusiya ndetse n'ubumwe bw'Uburaya bohereje intwaro ibibunda binini ngo byo bigiye gufasha igisirikare ca FARDC guhangana n'ujya mu hari wa M23. Nubundi hari n'andi makuru amasoko yacu atohoje atubariye ko Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu haba hari abandi basoda yongeye kohereza muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ngo bajye gufatikanya n'ujya mu hari wa M20, gufatikanya n'igisoda c'uburu ca Kongo guhangana n'ujya mu hari wa M23. Umugwi wa M23 wagirizwa ko ufatikanya na leta y'u Rwanda ngo kudurumbanya umutekano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Leta ya Kongo nyene yagiriza u Rwanda ngo korwo barufatanya n'ujya mu hari wa M23 guhungabanya umutekano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Gusa ku ruhande rw'u Rwanda ruhakana ibyo byose rwivuye inyuma, rukavuga ko ataho ruhuriye na hato n'umugwi wa M23 uhungabanya umutekano mu buseruko bw'iki gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kandi u Rwanda ku rundi ruhande nago rwagiriza Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo gufatikanya n'ujya mu hari wa FDLR ubuvugwamo abasize bagize uruhare mu ihunyabwoko ryakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ku ruhande rero rwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ubwo rero mu minsi iheze habaga inama y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko EAC, yari yasabye igihugu ca Kongo cyangwa se Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo kuba yajya mu biganiro n'ujya mu hari wa M23 kugira ngo amahoro agaruke mu buseruko bw'ico gihugu. Gusa n'umuhari wa M23 wari wasabye perezida w'ico gihugu nyene ngo ko bojya mu biganiro nabo bagahabwa uburenganzira mu gihugu cabo c'amavuko nk'uko ari abanyekongo. Aba banyekongo bari mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda nabo mu bwoko bw'abatutsi, bakaba rero ari abanyekongo bakomeje gusaba ko bohabwa uburenganzira mu gihugu cabo c'amavuko. Sultani Makenga niwe ayoboye urugamba rw'imigwano ruriko rurahuza umuhari wa M23 ndetse n'igisoda ca leta ya Kongo FARDC nabo bafatikanyije kuhangana n'uyu muhari wa M23.
Reka rero dusozerere amakuru mu bijanye n'umubano mu bigendanye n'imigenderanire mu makuru dutohojwe mu kanya atohojwe n'amasoko yacu nyene ngaha mu Burundi. Biravuga ko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'umutambukanyi we Angeline Ndayishimiye kuri ubu ngubu bashitse muri Amerika, aho rero bahagiriyeyo urugendo. Biti bimeze bite rero? Umukuru w'igihugu c'u Burundi ari kumwe n'umutambukanyi wiwe Perezida Evariste Ndayishimiye ahereje gufata rutemikirere imushikana Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yitabye ubutumire yaronkejwe bw'amasengesho yo gusabira igihugu ca Amerika ategekanijwe ku magenekerezo ya 5 ndetse na 6 Ruhuma 2025. Reka rero mbashimire mwese mwari mukurikiye amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kumbonesha kure yanyu mukunda cane ya Isange TV. Ni imbonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bitandukanye, aho tugaruka ku ngingo nkuru zitandukanye nka politike, amakuru hajanye n'umutekano, agateka kazina muntu, amakuru y'imigenderanire ndetse n'amajanye n'umutekano wo ngaha mu karere k'ibiyaga binini. We rero wadukurikiraga uri mu bice bitandukanye by'u Burundi, reka ndagushimire. Reka nshimire kandi n'abadukurikiraga bari mu bihugu bibanye nk'u Rwanda, Kenya, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Tanzania, Uganda, abari hakurya y'ibiyaga binini muri Amerika, Australia ndetse n'ahandi ijya n'ino hatandukanye. Reka ndakwibutse kandi gufyonda sabone canke partage kugira urazura bo wa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tugushikiriza kuri imbonesha kure yawe ari nayo yacu ya Isange TV. Tubararikire amakuru agaruka kuza amakuru ari buze kugaruka ku kiyago ca nini nahazwe Pacifique kubijanye n'uburyo uyu munyamabanga mukuru umugambwe CNDD FDD Referien ndi kuri yo yagambaniwe. Reka kandi twifurize urugendo rwiza umukuru w'igihugu c'u Burundi ndetse n'umutambukanyi we bazogire n'amasengesho meza ngaho mu gihugu ca Amerika, kandi bazoganuke amahoro bishikire mu gihugu cabo c'amavuko amahoro. Reka mbashimire rero mwese mwari mudukurikiye mu biganiro n'amakuru twabashikirizaga kuri imbonesha kure. Amakuru yacu yo nagasaga, nimukomeze kugira ibihe byiza, Imana ibarinde kandi iturindire n'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi n'umutambukanyi we ngaho muri Amerika mu masengesho bagiyemo, baze baribuka no gusengera igihugu cacu c'u Burundi.